à cette époque nakunda kumviza indirimbo za Celine kuko nizo zaca cyane ku maradiyo. Donc ahanini elle fait partie y'abantu batumye nkunda umuziki nifuza kuba n'umuririmbyi. Nguko nagenda nkura nagende kuva abandi baririmbyi nka ba Beyoncé surtout abaririmbyi b'Abanyamerika vraiment sino besha ngo abaririmbyi b'Abarundi banyaspire n'Abanyamerika mugabo kaje nini ari mu bantu vraiment en tout cas ingira inspira abarundi nkabose kwena nditirarunga meze nkawe ahanini ego bivanye na style aririmba ndifuza kuririmba nanje nkagira kimwe nkarenza aho yageze. Remember those walls I built with baby dad tumbling down, didn't even put up a fight, didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had it down. Standing in the light of your halo, ooh, I got my engine now. It's like I've been awakened. Every rule I had you break it. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Sha nakubeshye ndabakunda nka bose ariko reka ndakubwira nkunda. Turab okay. Afite ndakunda benshi. Jewe nakubeshye ndakunda Natasha. Ko afise courage arabikunda. Oja kuraba indirimbo zanje aho ziri hose bakazumviriza bakampa amahirwe yo kumenya d'abord babanze bamenye amaze kumenya ashobora kuzokunda n'ibikorwa vyanje kuko jewe ahanini nzobandanya nkora kandi ndi ngaha kugana ndabanezereze neze kandi nteze imbere muziki mu Burundi. Ntiwikwize uvyaha ari abaririmbyi benshi bikwiza kandi bateye imbere. Par exemple kaje nine yarikwiza hari n'abaririmbyi benshi abo hanze Adele arikwiza n'abaririmbyi benshi bambara kikwiza. Donc kwambara ntiwikwize nishwa yiwawe cyangwa nishwa y'umu manager wawe bivanye n'ukuntu akeneye kwatira public. Et donc nishwa y'umuntu vraiment apirira afise ukuntu yatira abantu bakaraba gusanga audience yawe ikeneye nyiri bitoshe kurawugirirabe urayiha une raison de regarder iri au-delà y'iju ryawe kuko ari benshi batazi kuririmba donc utakoresha iyo uguhena kugira abantu barabe. Donc bavuga ati bavuga gute ndavyibagiye mugabo urose imwaya yo gushika ushaka. Donc cha mu nzira zose. Turasubiye kubaha ikaze mwese mudukunda turazi ko muri benshi kandi uno munsi ndazi ko muza kuryoherwa bikwiye. Ntaravuga nizere ko mwamaze kumubona yaje kutubwira kwanza ibyo asanzwe akora atubwire uko abikora na bwa buzima bavuga ngo ni vie privée. Nizere ko uno munsi uza kugira icyo tubwiye ko turabaha ikaze ni kuri Indundi Web TV twama turi kumwe namwe mu biganiro byacu mama mutwereka yuko turi kumwe namwe natwe tukaryoherwa kubona yuko tudatamba twirorera n'amahoro. Abatamuzi reka ndabaha kanya yivuge nubwo hariyo benshi mu muzi reka abatamuzi abariho duha kanya. Je nitwa Aglaé Aletta ariko amazina y'abavyeyi ni Irandagiye Aglaé Marie Aletta nkaba ndi umuririmvyikazi mu Burundi. Hari ibyo yibagiye bimaze iminsi uko biravuga ngo agira abo umuproducteur. Ego ndamaze ndashaka kugura d'abord studio ya musique. Haba maze iminsi ndavyiga. Donc ndoyogorora maze kubimenya neza. Nuko yababwiye ko ari umuririmbyi benshi mumaze kubona indirimbo ziwiwe n'amakompetition ntakunda gutangwa aho mwashiye kumubona muri Music ndetse no muri misi twarakubonye. Aletta muri misi byaje gute kugira wumve ati nanje reka ngende nifatanye nabaje? En fait ibintu byo gutambuka cyangwa manekina nabitanguye ndi muri université. Narigiyemo nkaba nk'umudofine kandi nese ndabikunda kuva kera kwera nakuze mfise imbavu zito bakunda kumamagara misi kuva kera kuva ndi umwana muto. Hama ndavuga ati okay kandi akagerageze ndabe ko bitobasa. Hama ndabigerageza
nkama sinashitse kureko abashoboye kumubona baravuze ati ego iko yarinze abyitumamo kandi akongera akabikora kandi urabona ko n'umubiri we ubimurekurira ndetse n'ibisabwa byose byari bikwiye. Aletta, wewe ku ndirimbo zawe umaze gukora uri umuririmbyikazi kandi w'umwigeme, bavuga ati kugira uririmbe ngaha mu gihugu cyacu usanga ari ibintu, iyo uri umukobwa cyane cyane usanga ari ibintu bigoye. Aletta, wewe ku bwawe na cyane cyane mu muryango bakwakira gute? Mu muryango barasutena kubera deja umuvyeyi wanje mama wanje n'umuririmvyikazi mugabo we ntari muri profane aririmbira Imana arasutena n'abandi abamambo ba famille banje barasutena kubera urumva n'ibintu basanze nkunda nabo barabitahura donc nta ngorane n'imwe muhira biteye. Iyo bavuze ati iyo ubaye umuririmbyi bisaba kwambara ntiwikwize, we ibyo bivuga kwiki? Kwambara ntiwikwize ubyaha hari abaririmbyi benshi bikwiza kandi bateye imbere. Par exemple kaje nine yarikwiza, hari n'abaririmbyi benshi bo hanze Adele arikwiza, n'abaririmbyi benshi bambara kikwiza. Donc kwambara ntiwikwize nishwa yiwawe cyangwa nishwa y'umumanagere wawe bivanye n'ukuntu akeneye kwatira public. Donc nishwa y'umuntu vraiment. Donc umuziki biratandukanye gose no kwambara cyane gose, mugabo urumva deja icyo bita sex appeal irafise ukuntu yatira abantu bakaraba gusosha gusanga audience yawe ikeneye ibintu bitoshe kurabagirirabe urayiha une raison de regarder iri au-delà y'ijwi ryawe, kuko ari benshi batazi kuririmba donc batakoresha iyo uguhena kugira abantu barabe. Donc bavuga ati bavuga gute ndavyibagiye mugabo urose imwaya yo gushika ushaka donc cha mu nzira zose. Umva uko kwambara cyangwa uko kunuba wifashe biba biguha kumenya yuko ibyo uri kurahayanisha birabwe n'abantu benshi. Ego hanine ari ibyo ushaka gushikako. Nuko Aletta niwe turi kumwe uno munsi, hari abakunda kuvuga ico kintu mugabo ngo none kuga Aletta wewe abikora gute umuziki wewe kugira urabwe n'abantu, abikora gute kugira uno munsi Aletta izina ryiwe rize ryumvikane no mu makungu? Uko ndabigenza inshuti n'abagenzi nabo bifasha muri mwuga, kuko ahanini n'ubundi izo nshuti n'abagenzi nibo bazoziraba, nibo baza guteza imbere mbwe nawe ifuko nawe gukora kugira baguteze imbere. Yatubwiye ko ari umuririmbyi, hariyo nk'umuntu ashaka kuba ego yarumvise indirimbo ziwiwe aranazibona mugabo ashaka kwemeza neza na neza ko turi kumwe n'umuririmbyi kazi ngaha kuri Indundi Web TV. Aletta nakanya kiwawe kutwemeza yuko uri umuririmbyi kandi ndazi ko ari n'amanota yanduza kuronkera kandi ngaha nyene kuba ariko dukurikirana. Ushaka ndirimba? Ego. Namubonye rimwe amwongera rimwe mba ndafashwe, yari ateye ukuntu kwiwe, yari ateye ukuntu kwiwe, sinajya namubonye sinasinzira namubonye, ndeka mawe nigendere, ndeka dawe nigire, narabonye umutima wifuza nujya nyene, singisubira inyuma nujya nyene. Abariko baradukurikirana nizere ko mwakomye amashi kandi mwaryohewe, mwamaze kumva ko ari ryajwi ry'umuririmbyikazi rimubyitiranye n'umurundi nibyo n'umurundi kandi urumva yuko benshi bavuga ati ibivuye mu makungu ibivuye hehe ibyo usanga bituryohera muganga turabemera yuko kuri Indundi Web TV twama turiko turababwira yuko ngaha mu Burundi wacu dufise impano zitandukanye. Wamaze kumva iyi impano
ati Aletta nk'umuntu ariko aragukurikirana ubu ashaka kuvuga ati ndashaka kuvugana n'ujya muntu nashimye ibikorwa byiwiwe Aletta yo mukura he ushobora kuja kuri platform ariyo yose YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music ahantu hose indirimbo zumvirizwa ushobora kundonka izina ryanje ry'ubartiste ni Aglaé Aletta ego mushaka kunyandikira mushaka hose canke hose murandonkako nuko turazi ko mudukunda kandi natwe tubakunda Aletta yamaze kubabwira aho mushobora kumukura nuko uno munsi kandi twashimye kuba turi kumwe nawe muri iki kiganiro muraza gusanga indirimbo ziwe amalink y'indirimbo ziwe canke ibintu byose abakora biba bigaragaza akumenya Aletta uwo ari we muraza kubisanga kuri description y'iki kiganiro turi kumwe namwe kandi turazi ko twama turi kumwe namwe abarundi cyane basanze bakora imyuga itandukanye abanyabuhinga twarabimereye ko twama turi kumwe Aletta ahugeze ubu urashaka kutubwira igiteramo wakoze gushika no buvuga ati jewe Aletta iki giteramo narashimye na cyane urazi ko umuntu akunda gushimayo yaronse uburyo kuva natangura kuririmba actually nta giteramo ndakora mugabo namaze kuririmba atari giteramo ciwanje atari concert ya Aletta yoganije donc mu concert surtout que nakuze ngira amakaraoke njana muri music donc ivyo nivyo nakuti biteramo maze kugira nivyo biteramo nuva ko maze kujamwo ngapana vyitiriwe jewe gusa mugabo uno mwaka nakuhera ngize igiteramo ciwanje aho rero urahamagara bari kuradukurikirana ati bijya babona uri kurakora watumiwe n'abandi kugiye kubikora ku bwawe mbega nta kantu na kamwe uzi kubasanzwe bategura ibiteramo wumve uburyo bibatwara n'ukuntu bikorwa usanzwe ubizi oya ikingabo ndazi ko bitwara uburyo bwinshi biratara na stress ibintu nk'ivyo ntuvyikorana abantu basanzwe babirimo mukabikorana umva sinzovyikorana okazi ndabipanze okay Aletta asanzwe akora umuziki ari muri management canke akora umuziki ukwiwe oya je ndi artiste independent ndikorana nugukeneye umva ko ategezwa guca kwa Aletta nyene bakagira ico bavugana bon moya mu musango naye shaka ko umuvyeyi wanje aba mu manager wanje kandi asa n'abavyemeye donc ga problem umuntu ashaka nkeneye aramvugisha directement mugabo antware nagira management bazobimenya ubwo bashaka kundona nuka ngo biraryoha iyo umuririmbyi aririmba kandi azi n'ama-instruments nzi ku bwa Aletta wewe ama-instruments yoba asanzwe azi nkuko wabivuze kare nkuko kandi nakubwiye ndiko ndiga production kandi ubaye mu producteur mwiza utiza kuba uvuza instrument et surtout piano donc ndavuza piano ubuye ashaka kuririmbira kuvugiza Frere Jacques ndazi bikeye ubuye ndashaka no gukoma amashi ukagira nuko twizereye ko tugiriye ko akabitugirira byo biryoshe tubwire aratwemereye yuko niyagaruka do tuvugiriza surtout muri concert nizere yuko benshi bamaze kumukurikirana cyane ku rubuga rwe rwa Facebook Instagram hari akantu akunda kwerekana ko ariko aravuza benshi nubwo uba ko atari bwabyivugire wenyine ku munwa wiwe urumva yuko ngo nibyo ngo asanzwe abikoresha murabyumva Aletta ngira umuririmbyi woba wibaza kuvuga ati uyu niwe yatumye nkunda kuririmba n'ubwumva ko umuvyeyi wawe nawe asanze aririmba hari uwundi muririmbyi uvuga ati uyu niwe yatumye mbandanya mvuga ati impano nanje noshika nomera nkawe byoryoha jewe igihe menya ko nkunda kuririmba à cette époque nakunda kumviza indirimbo za inzu kuko inzu zaca cyane ku maradiyo donc ahanini elle fait partie y'abantu batumye nkunda umuziki nifuza kuba n'umuririmbyi mu nguko nagenda nkura nagende kuva abandi baririmbyi nka ba Beyoncé surtout abaririmbyi b'Abanyamerika vraiment sino besha abantu baririmbyi b'Abarundi banyaspire n'Abanyamerika mugabo kaje nini ari mu bantu vraiment en tout cas ingira inspira abarundi nka bose kwe nandi turarunga ameze nkawe ahari ni ego bivanye na style aririmba ndifuza kuririmba nanje nkagira
Cimwe nkarenza aho yageze. nuko ngo akunda Beyonce kandi benshi murakunda kubibona yuko kwa Beyonce yama ariko aravyerekana ahantu ni hatoya ari kudutambira kuko kama tubona ariko aratamba nuko nizere yuko Aletta umuntu wabukunda kandi asanzwe akora neza bica bigaragara na wewe kuko iyo ukoze neza urabiye no ku muntu mwiza usanga uzana n'amafruit Ivyo nivyo. Aletta ngahi wacu mu Burundi rero umuririmbyi sindagutoza ngo mu bakobwa cyane mu bahungu umuririmbyi umva yuko ati biratandukanye gukora neza no gukundwa uwo umva ko ukunda Mu baririmbyi actuelle mu Burundi. yego B'abarundi b'abakobwa. wese wese Sha nakubeshye ndabakunda nka bose ariko reka ndakubwira nkunda. Turabe okay. Afite ndakunda benshi. Jewe nakubeshye ndakunda Natasha. Kubera afise courage arabikunda. Sindaheze. Hariho Natasha. Hariho ndakunda na Esther nishwa twakoranye ndazi ukuntu nakunda umuziki. Ndakunda Bernice. Ndakunda nka bose. Mbaho ndakunda Fiso ndakunda Satbi. Ninde okay. Abantu nakuze numvirize nukunda bakunda. Kandi nifuza kudokorana nabo. Babikunze. Je gusa nshaka urakunda wavuze ko ukunda Fizo kandi urakunda Natasha iyo ativuze mu ndirimbo ko ari Natasha nakahe akunda gukoresha munaca mumenya Natasha Rabamba ativuze ivyo byose ariyaga bakita gute kaba kakwitira utaranaririmba munaca menya ati uni naka niko ngagaza kukibuka karahari sitakibuka neza Natasha tuvuge ndagufashe vuga mu minota ndagufashe arabisukuna twenga Natasha arabisukuna twenga umuntu wese acavuga ati ujya ni la noma oya ntatutwenga itugiwe ndarize ntatutwenga okay tuje no kwa Big Fizz none nerafisa akantu avuga apare bantu boy harakande agira nyene atararirimba ushaka kuvuga ati nzenye Fizz arafise signature apare logo y'inzenye yindi ya company Simangira atasi. Nuko nizere ko bakunda baririmbyi bacu benshi musanze muzi uko nubwo batoba hari ico bavuze umva gusa mu ndirimbo ukumva gusa yuko babakunze benshi rero bakunde kwitaho nawe nawe muzenye ni wa wundi wo muri kwamire turagiye izina mbe pa 4 abaririmbyi bacu benshi arabakunda bwana bati ni endi data niwe avugana wewe ukacusanga umuntu wese aramumenya Aletta novuga ati twavuganye benshi bamaze kumenya ibyo usanze ukora nakahe akamubotera abafanzi bawe nabashasha uronse ubunyene nobasaba yuko boja kuraba indirimbo zanje aho ziri hose bakazumviriza bakampa amahirwe yo kumenya d'abord babanze bamenye bamaze kumenya ashobora kuzokunda n'ibikorwa vyanje kuko jewe ahanini nzobandanya nkora kandi ndi ngaha kugira ndabanezereze kandi nteze imbere muziki mu Burundi. Nuko nizere yuko mwamaze kumva kamo yabateye arakunda umuririmbyi Beyonce katumusaba karirimbo ka Beyonce amere n'urangiriza ko nkuko mwama mubona mu makompetition atandukanye mwemeze neza yuko yari ko aradirimba nubwo atamahirwe menshi yashoye gushikako mugamba ko haburana benshi hagatsinda umwe mwumve irijwi mwenyene mwibera abajaji ushaka ndirimbo Beyonce. Remember those walls I built with baby dad tumbling down. Did it really put up a fight? Did it really make a sound? I found a way to let you in, but I never really had it down. Standing in the light of your halo, ooh, I got my engine now. It's like I've been awakened. Every rule I had you break it.
it's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Amanota yayaronse niba dufata byinshi dufise kandi tworenza koreka tubashimire mwese mwanye mudukurikirana tubahamagarira cyane cyane kubandanya natwe kuri Indundi Web TV. Amakuru nkaya, ibiganiro nk'ibi, abigeme babishoboye nk'aba bose babarizwa ngaha. Reka tubifurize amahoro ahiwanyu.